Pero dusangira ijambo ry'Imana kandi mukore kwakundira igitabo cya Zaburi dusome igice cya 37 turasoma ku murongo wa 5 harya igice cya 37 ku murongo wa 5 havuga ngo abe ariwe wishimira nawe azobishitsa kandi azokwerekana ukugororoka kwawe nk'umuco urubanza rwawe ruranye igihe cyo mashoka uwekeye imbere y'Uhoraho nuhagarika umutima n'uguwe neza mu rugendo rwiwe n'umuntu ashitse imigabo mibi rekishavu bamubake nuhagarika umutima kuko icyo kizana gukora ibi gusa kuko inkozi zibi zizorandurwa ariko ababaye Uhoraho bazoragwa igihugu. Imana ishimwe. N'uyu murongo nagomba tujyananye n'uwundi murongo uri wa Kolosayi igice cya 2 ku murongo wa 6 muzingure mubangutse navuze ngo mujye kubangutsa Kolosayi igice cya 2 dusome ku murongo wa 6 igice cya 2 umurongo wa 6 havuga ngo nuko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu abe ariko mugendera hehega yemwe muriwe aba ariko mugendera muriwe mushinze imizi hehe muriwe mwubakwa hehe muriwe mushikamishijwe n'ukwizera nk'uko mwigishijwe murushiriza gushima. Yesu nashimwe. Aya majambo nagomba ngo dusangire hano ijambo ry'Imana kugiye ngo ukorere Uhoraho urugendo rwawe rwose. Imana idufashe dufise iyo minsi niyo dufise none nagomba muri ngo twese turatanguye urugendo rw'uyu mwaka siko gahemu none rero bivuze ngo ukorere Uhoraho urugendo rwawe rwose. Imana irahezagiye ukorere Uhoraho urugendo rwawe rwose utekere ibirimo byose ibyo wifuza ibyo ugomba ibyo wibaza kuzokora ubitekere nko mu muzigo nk'umuntu agiye kuri imodoka. Amen. Uca winjira muri uyu mwaka byose wabitekere nk'umuzigo ubikorere nde? Amen. Ubikorere Uhoraho nawe ariyo wishimira nawe ngazongera gute azobishitsa wazokwerekana ukugororoka kwawe nk'umuco. Amen. Wo mu mashoka uri kuraba umuntu umukekeranya uramurikira wazokwerekana ukugororoka kwawe nk'umuco wa saa sita. Umuco wa saa sita habona abageze ko umuntu abona ikintu cyose iyo muhuye n'ikintu saa 12 ntabwo mbega ujya ninde wazokwerekana ukugororoka kwawe nk'iki. Yesu nabahera. Hanyuma yo hajya dusomye mu Kolosayi ngo nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu baba ariko mugendera hehe muriwe. Amen. Mugendere muriwe. Nayumvira ijambo nariko nagiye nyene muraba twarakiye Yesu reka tumakiye Yesu nanje narakiye Yesu kandi namukunda ubu rero kandi amaze kumwakira ukuntu meze ubu sinifuza gusaba kugenda ntari muriwe. Haleluya. Sinifuza kugenda ntari muriwe ari bito ari bininiya bigume byose kwa kugendera muriwe. Sinzi ko muzi umaze kuronka imodoka wasaba kugenda n'amaguru. Haleluya. Twese Kristo twese Yesu. Amen. Nuko mwamakiye mushamugenda muriwe mushinze imizi muriwe mwubakwa muriwe. Murakoze muje muranyigisha wacu hariho igiti cyitwa isederi. Sinzi ko hari isederi sinzi ko muzi isederi. Isederi ni igiti kiri gito uracishimira cameze mu itongo ukagomba kugitereka hanyuma ntukiranze imitsi nabi kikayisasa hejuru kikayandisha hejuru. Nguja kuchizigira ukazibona umuyaga uraje hasi ruwahe gahenuka ugacohoma. Bantu
ntimugire imizima nk'iyi sederi, mwongere imizi imanutse neza muri Kristo. Mushingwe muri we, mubakwe muri we, muce nkuko mwigiye muri ibi bintu byinshi. Hano nengesere njaze umuntu ameze nko muri iyi minsi mvuye hariya, ariko ndazi ko mwigishijwe bingahe, mwarigishijwe byinshi nkuko mwigishijwe muri we byinshi, muce mugendera muri we, mwubakwe muri we. Imana ibahezagira. Yesu turagushimiye, turagushimiye Mana, turagushimiye ishengero utanguje umwaka, uteye iteka, ugiriye ubuntu. Amen. Urihaye ubuntu, abantu benshi baragiye, twebwe turacariho. Nico gituma abantu benshi bavuza amashimwe bafise mu mutima. Turiko turagushima, hezagira ishengero Mana, urarifasha rigukore urugendo rwaryo rwose, ibyo rigiye kubamwo, ugutangura kwaga imigambi muri uyu mwaka, muri iyi minsi abigukore byose. Haleluya. Nawe Mana ngo uzokwerekana ukugoroka kwawe nk'umuco, wahabona wahakeye hatamanzuye neza, niko kuzoberekana. Bahezagire Mana, bafashe gushingwa muri wewe, kabakwakiriye bagendere muri wewe, nabo bagiriye neza. Turasengeye ishengero ngo urigire neza, uzobane naryo, uzobane n'abakozi, uzobane n'abaririmbyi, uzohezagire abantu bose, uzohezagire mu bikorwa byose, muri ya migwi yose Mana bizogende neza. Turaguhaye kaze umuntu wese Mwami uzawumvise imitwaro yiwe. Urakoze kuri hano, shishikara kuduhezagira bana n'abakozi, utugire neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.